Yes Master Lende tukuramutse. Peace. Umeze neza. Biri ntwari. Mukazi kose. Mukazi kose. Nanje meze neza cyane. Yes, deje kubona novuga ngo cari kiganiro kubanditsi n'abamenyesha makuru ku gikorwa ugiye gukora. Nibaza ko muri no minsi bumvise Master Lende bumvise Nsomya, indirimbo Nsomya bahita bumva igikorwa gigiye gukurikira. Duhe idonido uburyo bizoba bihagaze. Ni challenge. Donc bwa mbere na mbere hoho imbere yuko nabagira byinshi barabibonye ku mbuga zanje abakunzi ba Silent Vibes. Donc ishamira mbere ni karibu. Ndabaye ikaze byinshi cyane. Karibu muri event izoba donc so samedi le 18 décembre hajya kuri Palais des Arts kera bayita kuri province ari nk'abantu bakuze cyane ariko bose Palais des Arts barayizi ni hambavu ya Poste hambavu ya Onatel novuga ko muri sage muri villa rahaca biroroshe ku ma déplacement y'abantu bose ngene biyunguruza hama novuga yuko ni igitamo cy'amateka cyane azoba ari amahiganwa aho tuzofata imigwi itatu ya mbere twahiha ubushimwe akandi akaba ari n'abandi baririmbyi bazoteramisha harimo Masterland Momo Melody Jadix Traizo na Lappy Boy Oleg ORG ariho DJ Alpha Brown DJ Israel DJ MC Ami Pro na MC Marjo Lene navuga yuko rero niko biteguye ni ikintu kiri navuga kiri exclusive nibaza ko atamuntu ari muri town yose iba kuko nibaza ko izo buri samedi iri unique ku bwansumya challenge ya subwa mbere navuga ngo habaye challenge nkizi twarabonye y'ubuheruka navuga yagenze neza nzobikora challenge no munsi ni kimuntu yo kwitega gitandukanye nico twabonye kiriyagi icambere mbere nuvuga ko twokwitega gitandukanye cyane nuko ari event iri nuvuga iri update nuvuga ivyo twongerejemo kiya tutakora kiya twakore mu bwiza finale mwisite donc baradukore muri centre ville on deja si bimwe buradufise mu bufatanye bikorwa ari Windhoek nuvuga yuko hashushe ameze neza ku kinyobwa kimijyoshe cyane cambiye bita Windhoek usha gusanga mu bari bwose bwo mu town na ruguru nuvuga yuko ni ikintu kiri special deja nk'abantu bazoriha 10000 kwinjira bazohabwa bonus ibinyobwa bibiri bya Windhoek donc ibinyobwa bigwa 1000 uzugirose kuri 10000 harimo nitika kwinjira kandi ukicara ni ikintu biri extra vraiment atarimwe kwiye gusiba yes watubwiye abaririmbyi bazoba bahari ndetse natubwira n'ikibanza tubwirire bitegekanije gutangura sanga ntibizohava biba nka bimwe byaba abandi amasaha twavuganye ntabaraye ubusangwe jewe ndagageza kwa professionnel mu byo nkora misi yose donc no ikizere yuko saa 10 ishoyizo bihari hama amatike bo bashaka kugura tike gwera isaha 7 z'umurango bazoshaka kuza bagura tike binjire cyangwa baritemberana mugabo izo baziri disponible ku muryango kuri Palais des Arts donc ça me dit vraiment abanyeshuri ko bakora ama examen bazoba bahejeje le 17 na 18 nazo ko ari umunsi mwiza ukwepanuisa donc karibu mwese uretse ku bijanye n'agafaranga biragaragara ko Windhoek yashizemo akantu birumvikana ariko nigiki wotumirira abandi bantu bafise ivyo bakora na cyane cyane iminsi ntirarangira bashobora kwiyunga nawe biracashoboka icyambere mbere twasema stand akiri disponible abantu bashaka kugura ama stand bakadandaza arazimbutse cyane kandi azo hari bajene benshi use stand y'inyama stand y'ama ivyo ama produit udandaza ibintu nyine byo kwambara cosmetique bitandukanye donc stand zirahari washaka gukontakta numero 69 036 ukabaza bijanye no kugura stand hama bijanye navyo no kudushikira naho nyine karibu cyane abifuza kudushikira haba ubu n'inyuma yaho turi flexible kandi turatanga icyo kwita visibility nziza ko Masterland muri ivyo ari followed n'abantu barenga 180 ku mbuga ziwe donc yoshize ko makuru y'umuntu abantu barenze 80000 barayabona donc c'est pas ikintu gisanzwe ni ikintu kinini kandi nk'amandi muntu aussi valeur ajoutée yo kuba ndi honnête ivyo ndakwemereye nkandabikora nkabishikana ukabibona ku byabaye mu bushobozi bwanje no gushaka kwanje kose yes dusozera Windhoek ubwo ntituzoyibona kugera ku munsi wa gatandatu gusa canke murabandana Windhoek turi mu ntango
y'imikoranire urazi no gukwa umwigeme murabanza mukayireshanya mukigana mukageragezanya mukaraba ko bishoboka hanyuma ugasaba irembo ukamuraba yuko adahinduka ugatanga inkwano ukamuraba uruvugano donc ushikana uvuga ati jewe rero mu mpe wese ntazogaruka natwe rero turi muri ivyo turizera yuko inshallah guhera nko mu kwa mbere bigenze neza dushaka no kugira amasezerano yaguse why not mu gihe bamaze kubona ko nanje n'umu partenaire mwiza. Yes master, reka tukwifurize higwe tukwifuriza amahigwe ndetse ariko hari n'akajambo ushobora kubwira abafana b'umuziki ndetse n'abafana b'intambo kajambo kanyuma dusoze. Akajambo kanyuma nuko ndabakunda mwakoze Silent Vibe mwakoze kuturaba karibu lo 18 ni muteri mu Burundi naho washa no guterera waba kuvuga ngo atereye washa guterera kuri Eco Cash kuri Mikash kuri jya nimero nyene washa kwandika kuri jya nimero ukandika Instagram ukaremera umuntu tukabaho man igikoko kikagenda neza ukamana ka Christmas why not naje n'umuntu hanyuma rero ego nuko noizize ko Masterland ndi muri studio ndiko turira cyane ndiko twika ndiko ndateka 4222 donc 2022 akazi kayo niko nagapanga nibaza ko bitazoba byoroshe ko hari muri imvye nsumye indirimbo nzosohora haba kubwiza canke n'ubwinshi ego nibizoba byoroshe tu yes tugushimira cyane nanje nzoba mpari unsomye kuri Windows karibu cyane. I love you so much. Asante sana. Nobere tubonye kinyobwa Windows musanzwe muserukira hano mu gihugu cacu kiri mu giteramo kizoba ku munsi wa gatandatu, mbega ni kubera iki mwahisemo kuba muri kino giteramo? Muri kino giteramo impamvu twashimye yuko twokibamo twagombye gukora visibility y'inzoga yacu Windows. Ni kinyobwa gishasha mu bantu mugabo carasanzweho mugabo twagombye yuko kiboneka ukundi gushasha atari ukunye mwari mukimenyereye kije ukabe ikeza kije kugira tukibereke mukibone yuko ari kinyobwa cakarorero kandi n'abarundi bagikunde gusumba. Ego ko tubabona cyane mu ico twokwita mu myidagaduro canke muri entertainment ibyo tutakunze kubona ku bindi binyobwa ni kuye impamvu mwahisemo kuba muri bino bintu muri bintu nyene nongeye kuvuga ni visibility nyene kandi nakamu kabaririmbyi mwamwaduteye ati dushaka ubufasha bw'amashira hamwe akamu twarakumvise kabaririmbyi bama bavuga ati ntidufashwa dushimye gufashanya gukorana na Masterland muri challenge isomya kandi vyongeye siwe gusa nabandi barahawe ikaze kandi na Masterland si kuri ko gusa cha Windows gusa hariyo nibindi binyobwa bindi dusanzwe tuzana nk'ishirahamwe ryacu rya Galaxy Business. Okay, ishirahamwe rya Galaxy Business isanzwe izana ibindi binyobwa bigiye bitandukanye ku wa gatandatu abantu bitega iki muri novuga muri kino giteramo catunganijwe na Masterland ndetse na Master Music ubwayo ariko bafashwe mu mugongo cyane na Windows. Ni nakaye kantu umuntu yo kwitega kuri Windows ku munsi wa gatandatu? Ku munsi wa gatandatu ku kintu mwamwiteze ku kinyobwa Windows nuko muzoki honja mukumviriza yuko mukumviriza guyayo akanovera kayo mukumvirize ekamona kabwiye n'abandi batashoboye no kuhashika mubwira ati bwabundi kinyobwa Windows ni kinyobwa ciza kandi kiri inyuma y'abaririmbyi kiri inyuma n'abandi bantu bose bo twitura kandi ni kinyobwa ciza kandi hazoba ari na promotion uwo munsi wa samedi hazoba ari promotion zitatu hazoba ari 10,000 ya si pack ya zitandatu azoba ari 20,000. Ego ati hazoba ari promotion imeze gute? Promotion ubucupa butatu buzobugwa 10,000 mu bisanzwe mu alimentation zigugwa 4,000 mu bubare nuko ni 4,000 mbwa uwo munsi comme twifatanyije na Masterland niyo somya challenge twashimye kugira promotion kugira n'umwe adashoboye kugura ku mahera yegeye kure uwo munsi aronka kajya kugira agahonje akumvirize yumve no kuntu
kameze neza. umuntu ntiyava yibaza ati ko bavuze nsomya ubwo si nsomya windoke mugaprefera kuba mwokorana nabo kubera mwumvise ari nsomya mbega tugiye kubabona no mu bindi biteramo tugiye kubabona mu bindi bikorwa mu minsi iri imbere canke biraherera nko kuri kimwe kuri Masterland wenyene no kubwiwe wewe dufitanye ibikorwa byinshi gusa ubu twashoboye kumufasha kuri ubu fasha bwa Somya Challenge mugabo eka nakubwiye ko nabandi baririmbye bose bahawe ikaze dushoboye kuyaga tugahuza nta kabuza yuko twokorana kandi tugafashanya tukabateza imbere abaririmbyi natwe mugafasha kugira visibility. Yego tugushimire cyane murakoze namwe. Siren Vibes TV.